товарищи! Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahera muri kwikana mu mpande z'isi ikaze muri no cyama cy'amakuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya muri amakuru twabwira amakuru aheje gutangazwa yiheje gutangazwa na sentare nkuru y'igihugu cya Kenya ku by'urubanza rwarirwamo Perezida William Samuel Ruto yatsinze amatora itariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2022 ndetse muri amakuru twabwira amakuru ariko aravugwa mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ndetse twabwira n'avugwa mu Burayi muri rusange ikaze n'ano makuru Tugiye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahire tubisabwira sabone cyangwa subscribe abatarabikora bikuze namwe turabashimiye ncamake y'amakuru yacu rero tugiye kuyahera ku makuru mu gihugu cya Kenya igihugu cya Kenya rero ubunyeregeje kuronka perezida mushasha perezida agira gatanu sentare nkuru y'igihugu cya Kenya iheje kwemeza ko amatora yabaye itariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2022 yabaye hisunzwe amategeko ndetse n'ibyatangajwe mu byose ko byisunze amategeko ibiro bivuze ko perezida William Samuel Ruto abaye perezida w'igihugu wa gatanu igihugu cya Kenya kuba yatsinze amatora ibice 54 kwijana by'amajwi y'amatora yose nkuko biri mu bwirizwa shingiro y'igihugu cya Kenya ugomba kuba perezida w'igihugu cya Kenya agomba kugira amajwi nibura ibice 51 kwijana by'amajwi yose y'ababa batoye rero William Ruto akaba yagize ibice 54 kwijana by'amajwi yose yari yatoye abantu bashika miliyoni 14 bakaba baratoye mu matora yabaye itariki 9 z'ukwezi k'umunani umwaka 2022 ubu rero kugeza ubu perezida William Samuel Ruto akaba hazohita arahira kuba perezida wa gatanu w'igihugu cya Kenya hamundwiza rero bikaba nubwo perezida Uhuru Kenyatta atari yamushikiye ndetse kugera iyi saha akaba atari bwigire amufelicita ariko rero biboneka ko kuba perezida Uhuru Kenyatta hatigeze amushikira no mu gihe batwaranye yari yaramenyesheje ko azomushikira byabaye byipfa gusa kuko William Ruto birangiye abaye perezida wa gatanu w'igihugu cya Kenya ibi rero bitangajwe na sentare nkuru y'igihugu cya Kenya ntasubirwamo ntibishobora guhinduka uko byagenda kose nta n'ubujure bubaho rero ariko perezida William Ruto abaye perezida wa gatanu w'igihugu cya Kenya akaba ari mu perezida wenyene wa mbere w'igihugu cya Kenya agerageje ku nshuro mbere agahita atsinza amatora kandi akaba ari we perezida wenyene wa mbere mu gihugu cya Kenya abaye perezida afise imyaka mike ikindi naco kizwe kuri William Ruto nuko asanzwe yavuka mu muryango ukenye abandi bose babaye perezida mu gihugu cya Kenya bose bakaba bagiye bava mu miryango itunze ndetse mu miryango ya politiki ariko rero William Ruto nkuko mubizi ibyo biwe yatanguye haba mu muryango ukenye ndetse no kwiga akaba yarize bigoranye ndetse amashuri makuru yayize ku mfashanyo ayishira mu y'abazungu ndetse na university akaba yarayize ku mfashanyo amaze rero atangura kuja muri politiki akiri muto aho yabaye umushinga amateka maze ava ku mushinga amateka aja kuyobora umugambo ariko ubutegetsi witwa KANU maze uvamo agenda ODM isanzwe yari Odinga ndetse bari bahanganye cyane gose amaze nabivamo umunyumaza kuja muri Jubilee amaze rero havuye muri Jubilee naza kuyivamo ashinga iyo bise UDA hariyo rero imuhesheje kuba perezida wa gatanu w'igihugu cya Kenya umuharire wiwe cyangwa umugwiwe witwa Kenya Kwanza akaba hariwe ugiye kuramuswa ubutegetsi w'igihugu cya Kenya mu myaka 5 ikurikira icegera ciwe nawe yitwa Rigathi Gachagua abane bagiye kurobora igihugu cya Kenya uhereye ubu gushika mu myaka 5 ikurikira turazobandanya tubabwire neza rero imvo n'imvano y'amakuru y'uwo William Samuel Ruto agiye kuba perezida wa gatanu gusa dushinzwe kumenyesha incamake ko perezida William Samuel Ruto ari we abaye perezida w'igihugu cya Kenya agira gatanu mu rubanza rero rwaciwe na sentare y'igihugu cya Kenya akaba ibirego 9 byose byashyikirijwe imbere y'isentare ndetse harimo no kuba abajejwe mu bisheje gutegura amatora bitwa IBC batemeye ibyari bitangajwe ariko rero sentare yabonye ko abantu bakomishona bari bagiye bafatiye mu gutegura amatora ndetse no mu gutangaza bimwe mu byavuye mu matora gutyo rero ikirego cyabo gitesha agaciro ndetse n'ibintu byose byari ko amatora yarangiye n'udusembwa twinshi cyane rwose byose bikaba byatejwe agaciro na sentare nkuru yagizwe n'abacamanza bose atanu bavuyemo bakaba bemeje ko William Ruto yatsinze bikurikije amategeko bivuga ko nibura atanu ikindi idasubira kuza kuko ubundi sentare nkuru y'igihugu cya Kenya igizwe n'abacamanza bayobowe n'uwitwa Martha Koome umudamu wayoboye Supreme Court of Kenya ndetse n'ikigali witwa Philomena
Miro in the bose rero wrong bakaba drafts. bemeje ko William The Ruto enormous yatsinze contribution ibyemewe n'amategeko ubundi made iyo by batumvikanye council abacamanza imbere bagize sentare muri gihugu cya in Kenya this baca bagira amatora bane muri bo aho bashize niho sentare yicishira ariko and rero also ubu the umukuru wa sentare way y'igihugu cya Kenya madakomeye the atangaza council urubanza or amenyeshe the ko advocates abacamanza and bose parties bumvikanye conducted ko themselves. amatora ageze They neza remained gutyo rero ko seated William Samuel Ruto ari throughout perezida the w'igihugu cya proceedings. gatanu bamushyigikiye rero ubu umunezero That mwinshi cyane is rwose the batamushyigikiye judgment nabo of the urumva ko court, a bakababara cyane unanimous rwose one. bariko barira ariko rero We shall bamushyigikiye ariko issue barigena a media intsinzi summary bivuye to mu rubanza ruhejeje gucibwa na help sentare the y'igihugu cya media Kenya turabandanye rero summarize the n'amakuru case. yacu I think that amakuru is yacu all. rero Thank yandi you very turabandanyije much. mu gihugu cya Ukraine n'Uburusiya intambara mu gihugu cya Ukraine n'Uburusiya n'ubu irabandanya aho intambara ikomeye cyane rwose mu karere ka Donbas region neza uduce tubiri nitwo biboneka ko intambara ikomeye cyane mu gace karimo ikigega ca nucleaire ca Zaporizhzhia nuclear power plant nubwo umuryango mpuzamakungu ni wiyamirije imigwano yose ibera muri kano karere kwishobora gukwega ibyago bikomeye cyane rwose mu Burayi ndetse no ku isi muri rusange ariko rero biboneka ko igisirikare cya Ukraine n'ubu ntikireka gutera amamisire muri kano karere na cyane ko igisirikare cya Ukraine gifise ubushobozi bwinshi inyuma yaho Amerika n'Uburayi bohereje barungitse amamisire akomeye cyane ashobora gutera kugira ku birometero 80 rero biboneka ko intambara ikomeye muri kano karere ndetse bakaba n'ubu hamaze ku munsi w'ejo Uburusiya bwahisemwo guca igiti gice cy'umuyaga nkuba kuri kino kiga ca Zaporizhzhia nuclear power plant bivuga rero hamwe Uburusiya guhagarika umuriro wose uri muri kino kigega ca Zaporizhzhia nuclear power plant ko amazi atuma buno bumara bwa nucleaire buriyo butaduga ngo burengere urugero rwapimiwe kugira ko bishobora kurenga inkombe y'amazi maze rero buno bumara bugasambuka maze rero bugatera ibyago ku isi ndetse no mu Burayi muri rusange indi migwano rero iri kwirabera mu karere ka Kisone aho ne karere ko n'ubu intambara ikomeye cyane rwose perezida Zelensky wa Ukraine yaje kumenyesha mu kanya ko ngo raporo ahawe n'abasirikare biyo ariko ragwanya mu karere ka Kisone ngo bamenyesheje ko bamaze gufata ngo nibura ica kabiri ica kano karere ka Kisone turutse ko akarere ka Kisone kose mu kwezi guheze kare kagenzurwa n'igisirikare cy'Urusiya ariko ngo igisirikare cya Ukraine ngo kimaze gufata igice ca kano karere ka Kisone nyuma y'ibitero bimaze indwi zibiri igisirikare cya Ukraine kihagira muri kano karere ka Kisone aho rero biboneka ko abasirikare benshi bariko baragwana ku ruhande rwa Ukraine ari abasirikare bari bamaze iminsi mu myimenyerezo ya gisirikare mu bihugu vya Buraya rero bakaba bazananye ingufu zishasha cyane ko hari ibihugu byongereje ibigwanisho ku ruhande rwa Ukraine nk'igihugu cy'Ubujerumane cyatanze mu misiri mashasha ndetse no mu burende mashasha cyari cyarase gutanga n'igihugu cya Amerika naco kikaba cyaratanze amaburende akomeye cyane gose ndetse n'amamisiri atera kure cyane gose yo mu bwoko bwa Wizard ndetse na Hamza artillery ibyo byose bikaba biriko birafasha Ukraine ku rugero rwiza nk'uko bivugwa n'aba observateur cyangwa abakurikirana ivya ntambara bari hafi bavuga ko Ukraine muri kino gihe yifashe neza ariko rero tubuze no ko bivuga ko ngo igisirikare cy'Urusiya naco kirahagaze ko nk'itangazo ry'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna amaso y'Uburusiya yatangaje mu makuru atangaza buri munsi muri kino gitondo akabamishije ko ngo igisirikare cy'Urusiya caturiye amaburende yo mu bwoko bwa Wizard yahawe n'igihugu ca Amerika Ukraine ashika kuri 25 ndetse akaba yamishije ko ngo baturiye n'amadepo ashika kuri 4 y'ibigwanisho vyavuye mu Burayi ndetse akaba yamishije ko ngo kandi bishe n'abasirikare ngo bagera kwijana bari mu kindiro cyo mu seruko bwa Donbas region bariko bitegura kuza gutera mu gace ka Donbas region bikaba vyamishijwe n'umuvugizi ubushikiranganje bwo kwivuna amaso y'igisirikare cy'Uburusiya mu gatondo kuno munsi intambara rero nuboneka rero ko atasinye n'ime ifise yo guhagarara yaba ku ruhande rw'Uburusiya ndetse no ku ruhande rwa Ukraine bose baguma bitegurira iyi ntambara umwe wese agerageza gushiramo amayiri majasha kugira ngo ashobore gutsinda intambara Zelensky akaba yamishije ko watankeka yizeye ko Ukraine igiye gutsinda ino ntambara vuba ku ruhande rw'Uburusiya nabwo ruboneka ko butarota butakaza iyi ntambara ndetse rero tubutse ko Uburusiya bukibandanya yamenyerezo igisirikare ihuza ibihugu 13 byishize hamwe gufashanya n'igihugu cy'Uburusiya ibihugu nk'Ubushinwa n'ibihugu nk'Ubuhinde bya Kazakhstan ndetse
n'igihugu ca Afrika ca Algeria naco kikaba kiriko kiraparticipa muri imyimenyerezo ya gisirikare iriko irabera Moscow yitiriwe Vostok 2022 imyimenyerezo irimwo abasirikare barenga ku bihumbi 150 hari muri abasirikare benshi b'Uburusiya ndetse n'abasirikare bagwiriyemo kandi benshi cyane gose abasirikare b'Ubushinwa. Ibi byatumye Amerika yinubira kino gikorwaho Amerika yari yasavye bino bihugu byose byaje guparticipa muri bino bikorwa ko byari kureka kugira ngo bicire umukenke igihugu cy'Uburusiya ariko rero bikaboneka ko igihugu cy'Uburusiya cerekanye ko kigifise abakunzi kigifise ijambo kw'isi ko gishobora gukora imyimenyerezo ya gisirikare gakorana n'ibindi bihugu byitwa ko ari bigenzi by'igihugu c'Uburusiya. Tuvuye rero muri kano karere cyo tubwira ko nyene kuko ari incamake makuru dusimbire gatoya mu Burayi mu bihugu bya Burayi naho rero abantu benshi bari kwagira imyerekano mu bihugu bitandukanye biyamiriza iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa mu bihugu bya Burayi ndetse n'ibitoro muri rusangi ndetse bakiyamiriza kandi no kubura kwa gaze yisa rero nuko yabaye muzi wibuye mu bihugu bya Burayi ndetse n'umuriro aho bisigaye bizimvye cyane gose. Rero imyimenyerezo yarabereye Madrid ndetse indi bera Scotland indi nayo ibera mu Butaliyana aho seri imyimenyerezo nako imyerekano muri dutunga imyerekano yose ikaba yiyamiriza ubuzima bugoye cyane gose abanyaburayi bari barabamwo muri kino gihe kubera intambara Ukraine naho rero abari imyerekano benshi basaba ko Burayi bwoheba gushigikira intambara muri Ukraine bukarondera ahubwo igisubizo cyo tuba intambara muri Ukraine ihagarara aho kubandanya begenyeza abatanga ibigwanisho mu gihugu ca Ukraine ngo ahubwo bafashe Ukraine kuva muri intambara kugira ngo ubuzima busubire normale mu bihugu bya Burayi. Biboneka rero ko ndetse n'abategetsi benshi b'Uburayi badafise igisubizo ndetse batariko barumvikana ku biyaba no ku bihano biriko birafatirwa igihugu c'Urusiya. Nk'ubu hari ibihano byo kubuza ingendo abantu bose bo mu Rusiya kongera kubaha visa zo kuja mu Burayi. Ibi rero ibihugu byose bya Burayi bikaba bimwe bivyemera ibindi navyo bitariko biravyemera ndetse n'ivyo kuashiraho ibiciro ntarengwa by'ibitoro ku bitoro biva mu Burayi ndetse na gaze. Ibi navyo bikaba bitariko birumvikanwa ko n'ibihugu bya Burayi byose kuko Urusiya bumaze kwerekana ko hamwe iyi ngingo yo kwemezwa n'ibihugu bya Burayi ko Uburusiya ushobora burundu kureka guha ibitoro ndetse na gaze ibihugu bya Burayi na cyane ko ubu Uburusiya bwahagaritse gaze yahora ica mu Germany igenda mu bihugu bya Burayi ikaba imaze imisi 5 yose gaze Uburusiya bwahagaritse. Naho rero turangiza amakuru cy'ubusa ko mu gihugu ca Kenya Perezida William Ruto ariwe abaye perezida w'igihugu ca gatano ca Kenya. Mwakoze tubisabwira sabone cyangwa subscribe ku makuru yacu akurikira.